iyi nama rero twari twayisabye cyane excellence kubera hari ikibazo cyari cyavutse honorable yabivuze mugabo ntiyabisemaguye neza hari habaye impari hagati yacu na seni tuvuga duti amaliste n'amaliste bloqué abantu batora umugambwe ntibatora abantu muzafisha kubera iki ati twebwe niko twenyine uja kwivugira abashinga amateka baca mu conseil communal kubera umunsi muri turafise système ya liste bloquée rero on vote le parti on vote le programme on vote pas les personnes mugatuma ndogira ama échange turabyumvikana tukuzafisha ntacu bitwaye haca haba akabazo rero hari imigambwe yagize ikibazo usanga umuntu umwe ashobora kuba ari umupasitori akaja mu mugambo ati ni munyandike jewe ntangora amaze kubona intonde agaca ati ndabivuyemo agaca agenda ku mukonseye wa mustane ngo jewe vraiment nkeneye kuva ku rutonde ugasanga uwo mukonseye ariko aratuma akabatwara umugambwe ngo ujya mu ntokeneye kuva ku rutonde cyatuvuga tuye turasabye ko mu bushikanyi butujejwe botuma akaba guverineri kugira bagende bamenyesha aba mustane abakonseye ibaye ngo bakoreshe n'inama kuri migambwe ko intonde zitakiga imigambwe zigabasenya uzobona ko ari partireze amanitse haje ntakuvuga muri administration nagenegeretse muri seni mugandi bigikunda kubera iki yatanze dossier yiwe mu bugwaneza nibujya priorité y'inama yari iyi abaguverineri bari ngaha bagenda bamenye neza basigura mu stane kata partireze izoja kwitura uwo muntu ngo mfasha mve ku rutonde wamaze kwemezwa umuntu yatwaye dossier yiwe tubivuze kubera ko beshi bariko baritwaza motif ngo je baraje kumene ngo ntange dossier ngo nakazi ngo ni seminaire kubera yibonye bimanitse hajya ngo ni bankure abandi habaye transformation y'imigambo kava muri umugambo gaja muri uyu mugambo ze kwibona hajya ngo je ngo baramenze agaca yigira muri administration bagaca bigira abagambi ngo tuzobigufashamo ngo vayo gusa nico gituma rero imbere ya mukuru y'inama nyakubahwa le ministre yari ijyari tigeze atranikato iravuga neza ko ejo abajeje intwaro bazoje mu ibintu ngo batwitambeke imbere ngo ariko baja kumodifya ngo batwononera intonde hayo nyamukuru n'ukuri ikibazo cyari iki ahubwo abaguverineri baje gukoresha inama imigambwe bakoresha inama mustane ntagire uzokwiyahirahira ngo ariko arafasha uyu canke uriya afashe ngo wova ku rutonde cyangwa ko n'umunsi avuye mu mugambi wanje yinjiye mu wundi mugambi guca tugufasha no ku rutonde uveko kubera twabonye kuri hari icambere cyari ico icya kabiri gikomeye nyakubahwa ni kugwiza amanama dusaba burya mu matora 2020 yakomeje yuko buri kwezi twaguma dukora inama barongoye imigambwe n'abarongoye intara kandi bibaye ngombwa FDP irashobora kwifashira afise linye yayo tukama turabonana kugira ngo tutubazo twabaye vide nibugaruke mu yindi nama haba ariko bavuga ibintu byabaye vide byavuzwe mu gatangana orientation biguma bigaruka kandi bidakenewe abo twifuza ko amanama yoba menshi hamarebye ko nashaka kurangiriza ko nibazo by'igihugu nta benshi babivuze muga turafise ibibazo by'igihugu particulier ikibazo cya mbere ni cy'ibitoro baba guverineri bo mabige place gute rega nako tuba partenaire ba misendere ndiriye ukaba guverineri mu maventa kwa tuzokwirihira mutwereke natwe aho turacisha amagato aho turacisha amagato ko nyakubahwa ministre burya twebwe turabafezere d'opinion turabome public yiri kuratona muri bisururuka ukumva bariko baratwenga bajyana inzara nabajya bashikira utonze igitiro bakakuraba hariya baza birabishe ubwo ni wa wundi canke n'uwundi umva wihenda mwene uko kubera dutonze ibyo bintu nico gituma twavuga ati kara yora ine bleshe iyo linye natwe mutugireko abafite imiduga turonye nshobora kuranga turo gake naho bari mu muntu bizibiri tukaruko oya navuze ati karo kazo nico gituma navuze yo abaye inama murakunda gutiri Rwanda tukaronka linye tukanubitona n'ubu rero kujya mu tiri Rwanda iyo gishobotse murashobora kutondera station runaka ate bakuru imigambi n'aba bafise imiduga cyabonetse bapriorize binji nibaza ko umugani wako ibyo navuze mwabyumvise turi famille hama ikindi kibazo nashaka kuvuga ni kijanye n'ibinyobwa bya Bralirwa ibinyobwa bya Bralirwa turashima cyane umurindi muriko wo gutunganya ababidandaza kugira bijyarane normal n'ibyiza ariko turibuka ko mu gihe y'ifumbire yabuze twarabona umushikiranganji w'uburimyi baja muri fobi kubaza ibyari byo namwe turabatuma nimugende muri Bralirwa mutubarize ikibazo gihari amadepasire pro ibinyobwa rega vuza hari ikibazo muri ko muragira bwa mugakigera hatariho
nibyo bindi bavuga ati impene ireka kuzurira amaso umubazi ikayazurira umufasha dans les boissons il y a les anges qui sont là, il n'y a pas de boissons sur le terrain, harageze naho umuntu azana ikidaje mu higapa agatora inzoga ukazimuha kumva agiye kukigurisha arenza ko 2,200 kubera iki ntazo tuzoshima mu gihe Brabiswe kugira ya madepo yayo ikayuzuza ibinyobwa naho ugira urubanza kuba ati ntizi bidaje ngiye mu rubanza ndabigarukana. Dusaba rero nyakubahwa ministre nimugire desante muri Brarudi mubazi ibyaribyo hama mutange ihumure mumvise ibyaribyo. Sino vous attaquez les consommateurs, vous attaquez les ababidandaza ugayisanga ruko ziriko ziraba ku consommateurs. Je ndazi ko nigeze gucoma igitoro nk'amalitira 6 ndiko ndahega primus gushika mu gasi gasubi inyuma ndabihebye kopo kubera iki aho ugeze hose ugende baze ministre wayo ngo si wabi yego aho ugeze hose ziye zera preparation nazo kuma ni kene ya duze ni ko njya ryo nyambare twebwe rero turabatumye mugende muri Brarudi jewe nafapa zo baramenye ndi ku moto ndagipfitse mu ishati ndagitwariza ndagikuye mu kinama tima baze gukinwera mu yinda toko sasa ni Brarudi c'est la prévision. Je te m'attends à savoir il faut vraiment me dire descendre muri Brarudi pour s'enquérir de la situation hier muyimenye ikibazo Brarudi fise gituma itagihereza abadandaza inzoga. Cyo nacakurangiriza ko ningingo zifatwa tubona zitari zo kandi no muri icumu zipfuze. Twarabonye umukomiseri do Kayanza Ngozi guco Kirundo avuga ko umuntu azobona ku moto bahikanye barenga umwe ngiyo moto izocibikwa umwaka wose. Yakamara manza rero iryo tangazo n'amasengesho rirasomwa none ko n'umunsi ari kode ruti mushaka igihugu cyo muri Rwanda jenge umwoza n'amategeko yiwe hari kode ruti ivuga ingene mahana rusirinombe nta namwe bavuga yuko imutigi ihanwa umwaka ni contravention mugana mwe senatro ministre nimwe atize umuntu moto mukumva ngo ifunze umwaka wose umushoferi babiri zo bwati je ndikora nishaka abantu bose bashumva umuntu ahetse umuntu ku moto agahita babiri arafite assurance c'est pas moi, c'est la loi qui est la loi code routier. Alors le code routier a prévu ça. Oui. Nicyo tuma code routier ivuga ibyo nyine. Oya qui est responsable? Qui prépare la loi? La loi a prévu ça. Code routier a prévu ça. Il y a eu de contravention kuri sinombre. Daga code ushaka bapriti byanditse sinabyanze ko bahano. Nicyo bituma ro pese. Ingorane ifise nyakubahwa lo ministre ndabisubiremo amategeko nyatunganye igihugu nje tumara polisi mibarabara kugira baprika amategeko yanditse hako basaba ibyo rero nimugende mukemo nama muri conseil des ministres barepfizira rwa mubishire mu kimo tuzofunga umwaka wose nene baprika bitanditse nico kimwe na residence aba mustane tuko turarondera inone nuko byahetse haro baka residence 10,13 confirm musigara umungira byarasubiye kuba twahizwe na toka none ko nyene muraza kugira byagenze ko mwakinya abantu barabahenga bari kwakinya manifestation 10,000 kandi bagiye yakubura twinga amusigara amusigara c'est 10,000 francs affiché muri poste les dîmes de poste nitko nakugira ibintu bya politiki cyese n'umurobisi yakurikirana gutera indome rero uvuge ngo byageze wewe barigeze umbwira ngo reba ahantu hasi mu gicu ababigiye babazaniga sinovuga ngo numbe mama nakana sinasaze ho bahari mu gicu ngo rero ndambatresa cumi agaca ahenda mu president w'igihugu ngo baravugije ibintu kumbi bugishegara biri ande tujya kuka amazina ngahani
icuzi nayo excellence no ibyo ngenda mvuge mwanje mu gihugu bashatse oye kone kugira je nukati ifo être franc akinyoma kirimo ndagurorero ndagwe aona ko bakunasi mu icumi nayarihe kimwe mu icumi ari gusubiza umufotorera nyereke jewe nkiri ngaha ashaka kugira umwanya w'ofisi kugira tugende metodikuma aca arambwira ati fotora aca arafotora ndagahereza oramatari bari umusitani y'amafaranga ya cyane aca aragenda asanga uwo muntu yavuze turatestation 10 akirira 10,000 mugabo yahenze ashahenda umukuru umugambwe wiwe wabonye ko atestation 10 kumbe akubise telefone kuwe finga hande ce sont des faits zabaye ibyo rero byo kunabwira abadministrative umuntu barabashira ku muzigo namwe byo murabi wanyu periode y'amatora abanyamigambwe n'urongo y'imigambwe bamugowe barabanumuza bakabaje bakabamara exact bindi ko navuga ndiko nabwira kuvuga ngo nandi ndiko navuga ari abantu babahenze kuri tele sindiko navuga ngo baheze barongo y'imigambwe oni national warasa abanwanyi ataho bafise hageze muri nankani bagashaka kuraba hirya ibi muri kuri cyo turavugana kuko no guhuriro ngaha nyene bari ngaha muri sare general hikiwe mu provincial kandi mu communal yarantenze ibiniro iki kiri ko nakira bari ngaha ina muri sare nyakubahwa ibyo muvuga n'ukuri navyo turiko turavuga n'ukuri no bahakaroje kudimbere bye muri komine Musigati nta umwabura na musitani byari bimanitse muri posta n'ubundi batarabihindura yandika ko atezo bidansa ari 10,000 ukareba muri posta bajyana porogeri ibyo mvuga ni muri Muyinga onafero ku ndazi ko guverineri témoin ingufu zako zari nyinshi jasusi mugaca cyo basikindi rero icyo nashaka kumenya nyakubahwa munyumvirize neza navuga ni mu byo turimwo ko twagize imana reserve twa turimwo baba beri ijisho hari no musitantera ahantu muri commune yo muri Muyinga bavuze ko conseil communal ngo yakoranye ikivuga ko atezori bizanse gushira ku 500 ngo conseil communal rero yakoranye irabyiga none ko tuza ayo matesa ari ordonnance iyo conseil communal yakoranye kugira ishire kuri ibyo yo yabigenze gute je nateze kuvuga tuye kumbure les administratifs à la base bose abiteko rihari rikurikizwe iryo mukeneye guhindura kuzagara prerogative mugabo mose nenda bati nifashe iby'iwanje ati moto ndayifashe nzoyifunga umwaka ubundi nzoyifunga amezi 6 sadireke omenga muri ko murafasha ariko buriskere do kasetu ariko ko amategeko ahari code rutika bihari nimurabe baritikira ingene ivuga sino nasenera nazo tunyanyasa asohora amareta ari anti constitutionnel ari anti code electoral acavuga ati nanye ndiko ndagira prevention sino cyo tuma amategeko ahari kuyagira gute adu protege ujya mu komisere mu bwiza uko byakoze sivyo nabihagarike hama babwire dore yansi ngorane bagira mwibarabara kwa yababananiye umunena ni igipolisi mujyana amakonsertina ngo hama moto babibe ko bafate atari ko yaapplique l'article du code electoral. Merci beaucoup. Hari ikibazo cagumye kigaruka ati umuntu yo bari ku rutonde hanyuma akagenda ati genda bivuyemo bisanzwe urutonde rwamaze kwemegwa nta numwe afise uruhusha rwo kuvuga ngo ndabivuyemo by'amatora. Sevre urashobora kwidezisa ukavuga ati jewe tinaho ndi ku rutonde ati ibintu sindavyiyumvamo birashika mugo nta musantera afise ububasha bwo kuvuga ngo nakamufute cyangwa guverineri nafise ububasha bwo nakamufute. Lisi maze kuba établi ikemegwa na seni regestionnaire sera seni n'amademembrement yayo amasepi n'amasesi musanteri sigarara ko abantu bari mu mahoro n'umutekano atanduruzi hari muri commune nayo urutonde rw'abatowe kuja abizewe bakaja ku ntonde umugestionnaire dufise ni seni n'amasepi n'amasesi musanteri cyangwa romatari yo baja muri ivyo rero ngo andika ngo demission imbere yandi ereka parayere urutonde rumaze gutogwa sinibuka neza article bivuga neza
na dose nisubizwa turetse ko urumva umugabo umuntu nusome libre ariko ikibabaje nuko usanga by'ukuri hari abantu bavuga ko bagiye ku ntonde batiteguye ivyo biravugwa mugabo ikicoba kibi nuko umuntu yoba yoshigwa ko pression ngo avuge abivuyemo Banzawitonde yavuze ati umupastori bene Banzawitonde yavuze umupastori ngo yagiye ku rutonde bagaca avuga ngo ndayivuye none yabigira nikiho nimba umuhamagaro wa politiki atawafise narindira urwo rutonde rutogwe nashikirwa azoca demisiona ati jewe nta muhamagaro wa politiki mfise naho ndi kuri list agaca demisiona roswiva agaca kurikira mugo ntibaze kudurumbanya intonde z'abandi kuko ubu inyane sinzi ko president wa Seni yababwiye neza izo ntonde zamaze kuba valide zemewe ntizikirizi wanyu niza abarundi bose kuko twifuza ko amatora aheze naho nyiri uzogera ni inama n'abatowe tubereke neza na neza ako mutazoba mwababwiye tubereke iyo bariko baraja cyane cyane abazoba barongo inama za abari mu mabiro ya conseil communal president vice na secrétaire na mustanteri tubereke iyo baja turiko turategura ama module de formation tubereke neza ico tubakeneyeko nibaza ko bizogenda neza uko bigenda kose abadafise umuhamagaro rero basanze bihenze nibarindire nibatogwa bazosha batanga imihoho hama abakurikira binjire muri izo nzego nibaza ko ico gitomoye nayo windi ivyo turimo uno munsi aravuga ngo turafise ibazongo by'ibitoro by'inyobwa bya Brarudi ibitoro ni kibazo novuga conjoncturel nico umwanya muto ejo muzosanga itoro gikwiye ngahanya erega turi muri societe ndeka ndabwiza ukuri igoye burya abarundi nasanze ari abantu bambere bagoye igitoro kiraza turiko twiruko tugasanga umuntu yatwaye 5000 litres yagiye kuzinyegeza urabona umuntu ariko arondera litiro zitanu ashira mu moto wundi ashira mu modoka agende ugasanga wundi yanyegeje 5000 litres nta mwabonye bari bafise ntuzenya ikamyo iriko ikontere ya station mugiri kwikamyo hejuru bije byose ni ibintu bitwereka ko abarundi by'ukuri dukiye kwihanura lo bien commun twisabikanye uko biba byaje tubisabikanye twese ubuheruka twafashe iriti amabido ibihumbi 2 birenga mu gatumba plus de 2000 bido nukuvuga remorque irenga ya essence bayiko idandaza hariya bagashavuga ngo niyo ngo bavanye ngo ntumbaze niba bavuga ngo bayivanye muri Kongo bayivanye he beka wonyereka la difference y'igitoro kuvuga cyavuye muri Kongo n'icyavuye kuri station ngaho ibyo nivyo uvuga ngo ntibisa mugabo jewe ndagifashe none wobwira gute wacinjije gute wakijije gute wakideclarer ikibazo nico none afashe ico muri station ngaha akakividura gaca kijana hariya anya kuri mwe do 80000 ibitaka chegurisha 300000 iyo business ndato ikora mu gihe twese tworeka ngo nibibe libre uranguje kuri 80000 ugurije kuri 300000 ibidimwe uyu museko de 70000 compre de marere rero bacavanga n'amazi abagenda kugura ivyo bitoro byo muri ayo mabido bose amane injecteur ya mu modoka yabo yaparangaye ibi rero by'ibitoro ndiko ndababwira ntihagire umuntu bitirimutsa kuko novuga ko ari nk'igeragezo kugira abantu turi kumwe tubona abo turi kumwe nabo tutari kumwe uko turasanga abantu twari tuzi ko ari abantu b'umutima mugo tugasanga finalement nta n'imitima bakigira abantu umuntu wari wize uvuga uti uyo mfasha urugamba ugasanga ahubwo muri ko murakina umupira akina umupira murabizi numero 5 aba aja muri defense ufise numero 5 uri kurakina washuje ukavuga ati okay ndafise defense numero 5
umupira araza kumetiriza neza akawufata agaca kubita mu igori nyuma yiwe agaca hindukira wewe wumva abantu mwo iyo equipe mwopfa mutsinze ryari ikibazo nico rero twese tuje hamwe umwe wese abe ntuzenya umucungaji wa nchi yake twese dufashanye ico tubonye kitameze neza tukivuge ntihagire uvuga ngo nakagosinda mudenoza ngo n'umugenzi wiwanje muri bintu by'igihugu nta bugenzi bujamwe c'est la loi na mategeko gusa nico kimwe n'ibi by'abafrodere byose dufashanye twese umuntu wese ariko aradestabiliza economy du pays twese tumudenonse hakiri kare ingingo zifatwe byose ni byo twateza gukorerako kandi nkamwebwe nk'abarongoye imigambwe musansibirije abanwanyi banyu ti gira dénonciation systématique uwo bahaye dénonciation ntareagise bamurege dufate ingingo zibereye je nuko mbona nayo ibi by'ibitoro ni conjoncturel ni ibintu by'umwanya muto tumaze gushira ibintu neza ku murongo ndabona ko bizofata umurongo kuko abagiteri bose bo muri secteur y'igitoro turiko turabagirisha inama kugira tubasensibilize umwe wese amenye icyo atezo gukora abasopebu baba transporteur bose kugira tubereke umwe wese limite ziwe ntihagire uza kugira kwihenda ibi rero ndababwira kugira mu byumve ibitoro ngo tuzoja muri kampanye gute kampanye muzoyikora kumenga abantu bariko barihebura nimwihebure turafise umwizero turafise ibyizigiro yuko igitoro tumaze kugigera neza abantu baba tukabakura muri sirikwi hari abidoga ngo mwumvise abidoze ngo igitoro pass ijya application bayidogeye gose kubera iki baraza bagapakira ibitoro byose ugasanga bitwaye abantu babirisha ngo batatu ugasanga barabitwaye kwe ubu rero turiko turasera turabukungene vyogenda neza turabe ahantu hose habera amafuite kugira nikibonetse kibe distribué équitablement ti inyobwa bya Brarudi twaragize inama na babura matari tuvugana ragisi kuko muvuze ngo nabi Kenya bihari ngo ko bishakiye ntaho twoba turiko turaja ifoke y'amategeko akurikizwa biba bike bejere conformément à la loi ntihagire umuntu aca twara la pardiriyo jewe ntabesha ndafise umubabaro udasanzwe mugabo turiko turafata ingingo zidasanzwe naho nyene imagine umuntu yumvise ko ibiyeri byakawutse atavyinshi bihari bamuhaye idepo y'amakaziye amajana 280 agacanyegeze burya abarundi hari abantu bafise agatima n'agatima tare aciye abinyegeza ibiyeri byari kuja muri Bujumbura muri komine gavana Bujumbura ijya komine yarinde mwisare tugaca dufata ikamyo bayijanye mu Nyakabiga kunyegezayo ikamyo yuzuye ibiyeri kugira bagira ikibaspekira amakazi y'amajana yari kuduga i Bujumbura muri komini sare ahantu bita kora bagashaka kubwira ngo je ngubuje imodoka yapfuye ngo naragiye kuyikoresha wifire ngo yanse hari tuntu twinshi ibyo rero abaguverineri twaravuganye twarakoranye inama kwa hirya y'ejo kwa gatanu twarumvikanye kungene tugiye kubitunganya neza ega tutegerezwa gushiramo inguvu nyinshi nyene ko nabo abandi abasaboteri bashizemo izindi nguvu nabo tuvuga tuti reka naje dushiremo izindi nguvu ati muvugane na Brad twaravuganye ndende nibaza ko muri tuzogira iyindi nama kugira turabe twevariwe aho ibintu ukungena ibintu bimeze turabe n'ingingo zofatwa nayo ubundi bwo ntihagire wibaza ngo twaravye hirya eka hari ibintu byinshi inama nyinshi dukora ntiduhamagarire media tuvugana nyine mwibanga tukaya turayikungera ikiniki cogenda gute kiniki cogenda gute ni muremere ibiyeri cyangwa moseri cyangwa ibiki navyo nyene nibaza ko tuzobitorera intumbero abo bavuga ngo nta bihari Gabriel Banzawitonde mugo yaduhenze kijya kiyeri sisharagiye kunwa araduhenze Gabriel mugo ntaco girashatse kudutera inkuru nazo nyene ziba zikenewe
ibi rero nibaza ko tuvyumva kumwe twese ne ce sont des préoccupations z'abenegihugu ni préoccupations z'igihugu twese nibaza ko tuzoshira hamwe kugira d'abord abasabotere babanze bave muri sirikwe niyo de ya defisi no munsi ko umuntu wese yitwa umusabotere abanza kuva muri sirikwe kuko dusanze ariko araspekira kubiyeri kuri produit produit cyangwa aspekira kwisima ya buseko cyangwa kwindi produit yose iregire ireglement acavamo asubira kubidandaza iyo ni imwe mu ngingo twabonye ko zotuma abantu basubiza ibirenge hasi bakubaha amategeko n'amabwirizwa y'igihugu aho je nibaza ko barongoye imigambwe ni mubwira bene gihugu nta kibazo jogwe be kurundi ruhande je ndaryoherwa ndahimbagwa iyo numvise abene gihugu bavuga ati duha ikiyeri kuko bisiguri nuko bafise amafaranga bisigura ko bafise amafaranga ko batayafise ntibororeka ikiyeri ntiboreka amusiteri icyo ni ikintu gihimbaye cyane ko kumva ko abene gihugu bariko bararonka udufaranga ku munsi bariko baramerera les conditions de vie kuko icambere worondera ufise ingorane c'est pas la bière icambere worondera ni kurondera ubufu ni kurondera ibiharage ni kurondera umunyu mugabo ninzu mbumva ruguru atumesaje kumatuza tuvuga ngo ministre ngo turondera ibiyeri n'abanyamigambwe namwe urumva ko ari byo muvuga barakeneye ibiyeri no kuvuga ko ariko haraza amelioration kubijanye n'uburyo bw'amafaranga aho nibaza ko ibijanye nuko ibyo binyobwa cyangwa ibizindi produits zoba disponible nivyo tugomba dukorera ku munsi kugira tureko conditions de vie ziba améliorées bona bivuze muri rusangi mugabo ndanashima kandi ko mwe murongo y'imigambwe by'ukuri muri ko muradufasha kandi bandaye mudufasha kwankadra abene gihugu babone ko icihuta ari ico cuko banza kwiteza imbere hama hageze mu gihe c'amatora nyezina baze mu matora ntibiya ku burenganzira bwabo mugabo bagume ku kivi bagume biteza imbere ico nico gikomeye cyane